kaduhera amakuru yacu mu ntamba mu rugamba. Ntamba mu rugamba zacu nyuma yo gutsinda igihugu ca Gambia ku munsi wa kane. Twagize gucyanye ku munsi wejo dukina urukino rugira kabiri muri no tsinda ryacu. Duhura n'igihugu ca Gabon. Yari match novuga bogiye kuraba. Je kubganje novuga yuko nubundi twakinye urukino rwiza uravye novuga consigne z'umumenyereza ama instruction ama ukaraba novuga imikinire y'umumenyereza Yves kungene novuga abantu basore bubaka urukino yari match nziza ku ruhande rw'intamba mu rugamba ariko nyene ni novuga urukino rw'umupira w'amaguru kugira ngo haboneke igitsindo hategerezwa novuga kuboneka novuga ikosa canka amakosa rero giye kuraba twagiye kuruhuka ari gitsindo kimwe ku busa gitsindo novuga cabonetse giciye novuga ku ruhande rwa hariya anye iburyo ruhande rw'iburyo umusore wa Gabon aca ku ruhande rw'iburyo arapersa hariya anye ariko umupira aza kuwutanga novuga kuri point de penalty ino asangaho novuga no mukinya yatsinze kino gitsindo ni nimero 11 aza kuba novuga atsinda igitsindo ciza ata muntu novuga numwe yariko aramumarka uretse yuko abagerageje bari kure na kure uravye witwa Nyange yari inyuma yiwe gatoyi yari hamusize ariko imbere gatoyi waza kuzibira espace yari witwa Derrick Mkombozi ariko yari kure cyane gose igitsindo kiba kirinjiye tuja kuruka igitsindo kimwe kubusa tugarutse novuga gukina igice ca kabiri umenyereza yagize impinduka arakuramwe bamwe bakinyi bari batanguye ashiramwe abandi niho twabonye novuga amaraso mashasha witwa Hussein Shaban Chabarara kuko rutonde rwatanguye mu kibuga ejo ni rwa rutonde nyene rwari rwatanguye kuri match yo ku munsi wa kane nta kintu na kimwe cyahindutse ariko mu gice cya kabiri hagiye kuba hinjiramwe witwa Chabarara witwa Richard Kirongozi hagiye kuba hinjira uno mukinyi uyu umukinya kiri muto Jean-Claude Musauza twagiye kubona novuga impinduka gato inguvu ziragaruka nibwo zagarutse bamaze kudutsinda igitsindo ca kabiri naco cavuye novuga kuri ku makosa ya marquage niko je no bivuga kuko abakinyi bari basa nk'abaduze bose hamahaza kuba hakugwa contre attaque munyegora arasohoka Jonathan Ahimana ariko mu gusohoka kwiwe umupira ntiyabashije novuga donc kuwupusa nko hanze canke ngo awupusa imbere baza kuba novuga bagongana umupira Diwer itsindiga umunyagabo hama umupira ugaruka kuri no mukinyi nimero 20 wa Gabon aza kuba novuga atera umupira nibwo hari kure cyane gose ariko kubera hata muntu yari mwigori haza kuba hinjira igitsindo ca kabiri twe twagiye kuba turonga igitsindo cavuye kuri no mukinyi no mukinyi ni Chabalala yatsinze igitsindo cyonyene kimwe cyo kuhoza canke cyo kugombora match rero yavuye irangira ibitsindo bibiri kuri kimwe ariko uko biri kose jewe uburande rw'iwanje namba ntaco novuga no ishinja urukino rwo ku munsi wejo ubisasiye neza Alonzo ubisasiye neza no rukino uvuze muri resume ivyaruranze je reka mpere ku kintu naye navuze ku munsi wa gatano ku munsi wa gatano mu gusesangwa runo rukino nabivuze mu majambo make navuze nti intamba mu rugamba zatweretse ko ni equipe imaze kuba imenyeranye batorana equipe nziza ishobora kwempozaje umu adversaire ga créer ama occasion noneho mugiye badafise no mupira bakugarira neza donc mu bice byose vya development y'urukino ubona yuko ivy'intamba bakora ubona ari ibintu vya equipe nziza ico ushobora kwitirira equipe nziza kiragaragara mu buryo mu kuvuga kuzibira ukababona ngene bazibira neza bafise umupira uburyo basohora umupira bakura muri camp yabo kuva kuri touche y'aba défenseur kuza ukuntu aba mediateur baba barondera ukuntu bashikana imipira imbere bagacreate occasion ibintu byose ukabona ni byiza rero ivyo twabigaragaje kuri Gambia kuri Gabon naravuze nti tugiye gukina na equipe twabujije qualification muri 2019 urumva
irafise ako gashavu. Tugiye gukina na ekipe tuvuye gutsinda Gambi, ivyo bintu bibiri, eske Etienne Ndayiragije afise araza gushobora kumotiva ekipe ayitere mwinyota bushasha bwo kumva nyene yuko bategerezwa kuza bagarondera intsinzi kuri Gabo ku nguvu? Kuko jewe navuga nti match izokinwa ku bintu bibiri, uza kurusha determination wundi, uza kurusha motivation wundi, niwe aza kugira urukino gwiza. Uriko ra ku match ya Gambi, intamba mu rugamba rukuntu zagize ama reaction, ubona ko remwe gashavu ko kuntu batsinzwe na Cameroon, score ibarenganije, nibo bakinye neza ariko birangiye batsinzwe bitatu, score kabisa atayihuriye no kuno rugino rwagenda. Rero ndavuga nti kuri no match duheruka gukina na Gambi, buri equipe yeruka gutsinda hari ukuntu itaba centre cyo kimwe itaba concentre cyo kimwe niheruka gutsindwa. Ibi bintu nibaza ko ku munsi wejo harakantu nabibonyemo. Gabo ntabwo yigeze irusha intamba mu rugamba gukina neza. Ariko Gabo ubona kumengo mu mutwe harimo ikintu c'intsinzi bafise mu mutwe, kagashavu, determination, motivation, donc yukuvuga ngo iyo bica hose turakeneye gutsinda. Ako kantu karagaragaye. Narabonye iminota ya mbere intamba mu rugamba bakina neza cyane, ariko barakrea n'uburyo bwo gutsinda ntibwashobora kuba concretize. Mu minota nka 15 ihereza igice ca mbere, nabonye ekipe ya Gabon imeze neza cyane, irashobora no gukina neza cyane, inaronka nico gitsindo kujya wabisiguye. Bon, reaction zinamba mu rugamba twazibonye neza rero mu gice ca kabiri, kuko mu gice ca kabiri Alonso bakunda kuvuga ngo twatsinze bitatu, ngo bagaruye bibiri, ngo nakanenge. Mu bisanzwe biriya ni ibintu bikunda gushikira cyane ekipi iyo iza yamaze gutsindwa, hari kuntu nyene igira ama reaction rero zinamba mu rugamba mu gice ca kabiri. None twavuga ku ca kabiri twakidominye cyose uretse quelques occasions za Gabon nk'igihe akubise ku ipoto dukenyene tugize, mugabo ubona ko intamba zari preza cyane, zatorana, zahanahana neza, zashika cyane imbere y'igori rya Gabon. Kino cagiye kwica ni cyane. Noneho n'igitsindo ca kabiri kirakwereka ko intamba mu rugamba zadominye igice ca kabiri, kuko ekipe itsinzwe igitsindo nka kiriya ca kabiri, nukuvuga mu gitsinzwa mu buryo bwiki mwasatiriye, mwasubiye muguma mugenda gushika mwe mwisanga noneho mwese mwahereye muri kan, nukuvuga mu gice ca Gabo. Gabo rero turatakaje umupira nk'ibisanzwe, baralanshije ni contre attaque. Urabona yuko contre attaque yatanguriye inyuma y'umurongo wa mediane, hamwe nyene ata orije ibamo, kuko orije batangwa kuyiharura iyo mugiye mu gice ca kabiri ca equipe adverse. Bari bafise umupira kugera equipe yose yaduze, ni nako Jonathan yagizene yari yaduze. Jonathan nawe yari yaduze, aduze nawo nta kundi ntiyari gutera subira inyuma, yateye agerageza kwataka umupira, malheureusement ntiyawuhamvya, ashika retard. Ni naho benshi bitiye ngo ikosa yakoze, muga kubwanje ntabona ko ariko nogita komtene nivyo mumenye. Umunyegori yagize sortie ikabarate, hariho danger bo créer, mugabo nyene par rapport nuko hari absence y'aba défenseur, absence ya equipe presque yose, nubundi yategezwe gukora intervention. Indi shwa yarafise biragoye cyane hariya na equipe yihusheje igitsindo nka kiriya, yitwa ko ariko sabakoze, bitwa ko nabo nyene ariko sabakoze mu rugo rukino. Gitsindo ca kabiri cyasa n'ikibiduciye intege, mugabo ubona ko abakinyi bacu bagerageje gupusa jusqu'à la fin, naho ku munota wa 87 twahakuye ico gitsindo kimwe, mugabo c'était plus tard bibiri kuri kimwe ku munota wa 80 na kuri equipe ubona yuko 83 kwa Buwanga biba birangiye uko rero. Icigwa twakuye muri riyo rukino inyuma yuko kuntu dusesango yuko gwagenze, Alonso ni ryambere mbonye equipe nationale ikinye igatsindwa, ukabona ko abarundi benshi babiryohererewe, bataryohera ko yatsinzwe, mugabo baryohererewe ubugitsinzwemo, uburyo yakinye, uburyo bakabona ko hari ico babonye.
ni rya mbere mbonye abarundi baja inyuma ya equipe nationale bose bakavuga ati courage ikiriko kiraje imbere ikiriko kirubakwa turakibonye kuko kamere y'umufana Alonso akeneye intsinzi gomba ugire position ya 90 kwijana kuri 10 umwe ugumuhusha ibitsindo 200 we waronka ukazi imwe ayitsinde hanyuma kimwe kubusa birangira umutsinzwe umufana arakugeuka kubwira ati watsinzwe ntaco mwadufashije niga ko umufana agenda kwiyumvira ngo naho dutsinzwe hari ico tubonye ni gake muga ku munsi wejo ekipe y'inamba mu rugamba yakinyene bino bintu biragoye kuronka ama statistique muga nasubiye inyuma ngo ndabe eske statistique zacu kuri Gambi no kuri Gabon tutaravye score ni hehe zari nziza kurusha nibaza yuko nyimba zitangana zerutana gato ku vyabereye mu kibuga kose zirababanwa rero akazi keza cyane kumumenyereza Etienne Ndayiragije vraiment uhereye urabona n'ikindi kiriko tworyohererwa yive urabona yuko ubu dutanguye kuronka equipe n'imiburi iri stable abona yuko ashobora guterura equipe ya yindi nyene yakinye match ya mbere akayitereka kuri match ya kabiri kandi ninatandukana no mu buryo bwo gukina urumva no mu buryo bwo gukina ukabona tangwe noneho raba nk'ikimenyetso cyuko remplacement Saida aravuye mu hinjiye Musauza ni umwana afise kazoza kadasanzwe urabona yuko ari umuntu afise byinshi azotanga mu myaka myinshi iri imbere nawe iyo deja ejo yaraye ageze apparition ya mbere yiwe muri equipe y'intamba mu rugamba donc muri rusangi nabonye rero equipe itakaje amanota ariko kumwe twabivuga tuti ino projet idufashe gutegwa kazoza karekare k'intamba mu rugamba na cyane turate mondial kuko biranagoye kuyumvira igikombe c'isi nyimba umuntu yavuze ati biragoye bisa nibidashoboka ivyo byonyene impamvu twavuga uko nuko bishoboka ko equipe nka Gabo equipe nkande ishobora kuza ikagukura kamanota kuko nubwo twabaye beza nabwo Gabo ni nziza cyane nziza bwabo ugiye gukompara Burundi na Gabo nuko tuba dufise souvenir z'uko Gabo twayikuyemo muri 2019 muka Gabo ntabwo duhuye Gabo irafise ka avance gato ya kunamba mu rugamba ubirabira inyuma atari umurundi atari no munyagabon iyo agiye no kuvuga ngo ava match arabe equipe y'amahigwe aya Gabon mugiye akurikiranye ugo rukino arabona ko Gabon atabwo yabaye nziza imbere y'u Burundi ni resultat rero zirabaho twabonye na City kwama imbere ya Zanuzenya na za Wolverhampton kandi ariyo yakinye neza kurusha hari utwo tudetaye duto nyene Gabon twayihiriye ironka ayo manota abiri mugabo ntabwo jewe mbona yuko iriya match resultat zayo zahembye umwumwe ico yarakuriye mu rukino donc resultat z'urukino zarenganije Burundi kuko ni resultat n'imiburi nire yarikuye canke victoire ku Burundi ariko nyene ni vy'urukino ushobora gukina neza cyane ukagira utudetaye duto nyene duhengamira ku mu adversaire akagutsinda ni ibintu bisanzwe nakunze rero cyane ikiriko kiratera imbere ku ntamba mu rugamba iciza Alonso iyo ukina kuriya ntushobora kumara match zibiri utazitsinda ntibishoboka urareka gutsinda imwe bakagutse canke mukanganya mugo bufise garantie yo umwe yuko mu adversaire ushobora kugira ushobora kumutsinda utanatangwe no kugira igitinyiro ubutangwe gukreya n'igitinyiro kuko iyo wigenjeje imbere ya Cameroon kuriya aba isi yose igatangara igice ca mbere nka kiriya ciza iyo washoboye gutsinda Gambi abantu benshi bibaza ngo yakuruta ukayitsinda kuriya uyereka ko yirusha noneho ni match utsinzwe uramutse unatsinzwe tsindwa muri ubu buryo ubu twabonye twatsinzwemwo kuri Gabon rero projet jewe ni ngoma nevaliwa sinevaliwa match ko yinde nevaliwa cyane projet kandi ndabona kuri kiratera imbere urabana na ba Jurgen Klopp nabitwa ba Pep Guardiola bashika muri City hari ukuntu babahaye projet babahigihe ko Guardiola n'ibikombe byose atwaye saison yiwe ya mbere ni yatwaye igikombe ca Premier League Jurgen Klopp malgré kuba ntuze ko yabahaye iyo Champions League akaba na Premier League yaheruka kera wabona ko agenda yubaka bukebuke rero umuntu yevaliwa projet ya equipe kanaka araraba nta konta ku maesheke oya araraba kwanza ko omwe hari espoir hari kintu kiriko kiratera imbere hariho espoir ivuga ngo uno munsi equipe nubwo itsinzwe
ikintu hariho garanti yuko ikipe iri kiratera imbere ejo ifise kazoza kamwe twifuza iki kintu nta muntu yovuga ko atakibona mu ntambwe ko biri kose kiretse ari umwansi wazo nyene atagomba kubona ko ziriko ziratera imbere rero intamba zanje jewe ndiko ndabona yuko ziriko hari kiriko kiraja imbere iyi victoire ntabwo yombabaza tugeze nko muri qualification ya CAN ariko biraboneka nyene yuko turamutse tugeze reka tuzigiye muri ino rihiganwa rimwe nyene utavuga ngo tupriditegezwa kuja muri mondial nta muntu numwe ari bubashire kuri ico kuri iyo pression nyene yo kuvuga ngo bariko barondera itike y'intuze nibaza rero yuko vyinshi mu byo twari tubonye mu nkino zibiri za mbere zibanze zozo nivyo gushima nivyo gushima abarundi novuga baraciye umugana ati yakuzuye nikamurikwa uko biri kose ntawo bideha kipe yacu novuga national namba mu rugamba iriko yubakwa neza cyane gose nuko match nuko yagenze igitsindo bibiri kuri kimwe igitsindo ca mbere ca Gabo cabonetse ku minota 35 witwa Jimmy Arevina kuri pass novuga yawe no witwa Oyo yari yaciye novuga ku ruhande rw'iburyo akaba ku munota wa 83 witwa Buwanga arashira mu gitsindo ca 83 nako ku gitsindo ca kabiri hama ku munota wa 87 witwa Bigirimana Abedi burya niwe yatsinze igitsindo nibyo Bigirimana Abedi kuri pass yawe no witwa Hussein Shaban Chabalala burya no musore numwe mu basore ariko arigaragaza cyane mu ntamba mu rugamba kuko na match no kuri match ya Namibia harimo igitsindo kimwe ciwe sinzi kuvyibuka igitsindo ca mbere niwe yagitsinze match ya Namibia raba na match ya Gabo ya Gambia yaratsinze noneho rabasubiye gutsinda no muri no rukino none uyu siwe Gicumbi higeje yatubwiye ati kubwanje ndamushira ku mwanya wa mbere mu bakinyi beza b'u Rwanda kinira Police bakina mu Rwanda nuko akinira Police FC hamahara bayimpinduka ku munota 46 witwa Kanakima na Bienvenue yarasohotse hinziro witwa Hussein Shaban Chabalala hama uyu munota nyene witwa Richard Kirongozi yarinjiye hasohoka witwa Fisto Abdulazak no mukinyi no bwa yakinye neza cyane gose kuva yinjiye unye Richard Kirongozi urabona ko yagerageje gucrea max menshi cyane Kirongozi none gomba birabe Alonzo shima rero ko ari ibintu byinshi byo kwishimira uri kuraraba bato bitwa kwa batanamaze n'igihe kinini aba ba Kirongozi nta selection zine bafise wapi ntazo bafise kabisa na Abedi yajya nubwiye ngo afise nyinshi nk'uyu Kirongozi twagiye kumubona kuri match ya Namibia cyane yagize novuga kuri selection yo urumva raba rero uri kuraraba wevaliwe nk'umusaro wa Fisto Abdulazak mu nkino zibiri urabona ko hari abantu kweri batangoye kugirane kuba tamwanya bafise mu ntamba mu rugamba Fisto wa kera urabona ko atari ubu ibyo yahoza dufasha sivyo uyo rero abageze ko haza bamwunganira kuko ibyo yatanze byabikwiye urumva raba nka Fisto ku munsi wejo kuva Shabalala yinji wabonye nyene ko hari service za Fisto zitabonetse mu gice ca mbere ariko amaze gusubirirwa wabona ko remplacement kabisa ntizimurenganije kuba agize ariko biba ari ibintu byiza cyane kuvuga Fisto nk'umuntu akuze nka Saido ubona gikina kuri Saido raba match yiwe impeccable kabisa capable yo gucrea kuroli ya mediane n'abakenye b'imbere ivyo byose ni ibintu mugabo kubura kwa Fisto bambe ko presence ya Fisto ntawe irenganya cyane kuko twabuze Kalebe uri kurara no mu rukino nakonzo umuntu yagize commentaire avuga ati ari umuntu yangiriye aka analyse kuri page ya Facebook mpejeje kugira ku postinga kuri page yanje ya Facebook muri commentaire avuga ibintu bitomoye kabisa avuga ati ni ibintu byiza mugabo urabona ko twamisinze umuntu witwa Bonfils Caleb twara mu misinze kabisa cyane gose abona ko izi equipe kuzimerera nabi cyane gusa ni imvune ntushobora kubirenganya no mukinya gwaye nibaza rero yuko byinshi
byari correct kabisa. Uwitwa Musa Omar nawe yarinjiye novuga ku munota wa 72 hasohoka uwitwa Mvuye kure Emmanuel Manu nawe yakinye urukino rwiza cyane umuhungu w'umugwanyi kabisa adashobora kwemera yuko Mediane arimwo ineshwa turamaze kubibona kenshi cyane yaba ku madiwere ari foro cyane gose yaba novuga mu gusopa imipira numwe mu bakinyi novuga na wene twishimira cyane gose mu guserukira gihugu awitwa Saido ku munota wa 72 yarasohotse inzira Jean-Claude Musauza hama witwa Mohamed Amisi nawe yarinje ku munota wa 83 hasohoka witwa Jordi Liongola. Muri rusangi nuko karata zine z'umuhondo ku ruhande rwa Gabo, karata zibiri z'umuhondo ku ruhande rwa equipe nationale yacu. Ibyo nivyo bikuru byaranze runo rukino. Nibaza neza yuko yive zino nkino zizoca zigaruka mu kwezi kwa gatatu k'umwakuza. Ni mu kwezi kwa gatatu? Mu kwezi kwa gatatu k'umwakuza. Je nabonye umengo barasimbye ni mu kwa gatandatu. Bino nk'ivyo ni mu mwakuza ariko atari hafi nko mu kwa gatandatu. Nibaza ko mu kwa gatatu hari ama eliminatoire yantuze. Ya kane. Nivyo. Ariko urumva ko nayo yonyara turaba tuzoba twagarutse mu novuga mu nkino. Donc mu kwezi kwa gatandatu tugaruke mu kw'icenda mu kw'icumi na kabiri hari nako na rimwe urumva yuko tugifise novuga karyo keza ko kugerageza novuga kubandanya twubaka ino equipe yacu serukira igihugu voilà ni mu kwezi hagati y'amatariki 13 na y'ukwezi kwa gatandatu yes nuko ariko Gabo ni gushika 13 zo kwa gatandatu nuko ariko Gabo ino treve international canke muri no tsinda barisohotsemo bari abambere n'amanota agira kuri 6 Cote d'Ivoire umengo ufise match yigari no munsi kuko match ya mbere barihanije nabo nyene batsinze Seychelles ibitsindo byinshi cyane ibitsindo barasubira bakine bari batsinze ibitsindo bigera kuri 9 ku busa umva yuko bari bagerageje nabo nyene novuga kwitwara neza kuri match ya mbere bakina n'igihugu cyande n'igihugu ca Seychelles nuko urabona nko mu itsinda turimwo equipe bose baba babona bati muri zijya zizogenda muri mondial aruko zibanje kuyobora benshi babona nka Cote d'Ivoire ukuyemwe ivyo bintu vy'ibishobisho nyene vyuko buri gihugu naco nye kiba kigomba ayo mahigwe ko buri muntu akibaha ariko Cote d'Ivoire nyene ni imwe mu equipe idakeneye gukora yesheke itabayeyo izokwitwa ko ari yesheke kuri bo n'ubundi kandi bariko babandanya bubaka ku buryo mu kwa mbere nabo babikoreramwo bagira voilà kwa mbere no musi bafise match na Gambia iraza kubakira igihe cy'isaha 12 zuzuye neza. Gambia iraza kwakira Cote d'Ivoire iyi ni match ikomeye kuko Gambia so bari match yabo ya kabiri match yabo ya mbere yabaye barayitakaje barasuko buri kose bakeneye no vuga ku kwiholance cyangwa kugaruka no vuga mu mwihiganwa sinibaza neza yuko byo bagwa neza mu gihe botsindwa kuri match ya kabiri nabo nyene niyo kandi ntibazaba bariko bayitegura neza ni na mpamvu batumirirwa no vuga gushiramo ingufu kuri no match no vuga ya baza gukina na Cote d'Ivoire natwe banashima yo bari n'inyungu mu gihino migwi yonanganya basi n'imiburi yonanganya cyangwa Cote d'Ivoire nayo kumbure gatsindwa canke ntitware neza kuri no match ko biri kose no kurindira twara abantu vuga igihe cy'isaha 12 niho haza kuba hakina runo rukino nuko reka turangize by'inamba mu rugamba yive kuri bano bigeme bacu badashikana imyaka 20 bariko bitwara neza ku munsi wa gatanu we twari kumwe aho wambwira ko ukiro uronsa makuru amakuru novuga meza ku ntamba mu rugamba zacu zabigeme badashikana imyaka 20 hari anye mu gihugu ca RDC aho bari bahejeje gutsinda igihugu ca RDC banagikuramwo igitsindo kimwe ku busa byari vyiza cyane gose rero ukabona yuko twasezereye RDC tugiye kuri etape novuga yuko yo bari nk'iyanyuma niyo yanyuma aho ubona neza yuko hari anye mu adversaire tugiye kuba dukina nawo ni entre Tanzania Nigeria kuko nabo nibo bari
barindiriwe yuko haza kuboneka novuga umwe muri bo kugira ngo nde nande Nigeria na Tanzania bakina ryari baraye bakinye katurabe bon hano reka tuvuge resultat zo muri weekend muri rusange resultat zo turi itariki 20 reka duhere ku za vendredi siko kuri kubigeme oya nariko mvuga kuri kubigeme namba mu rugamba z'abigeme nibo ubona yuko mu kurindira novuga kuja mu gikombe cy'isi basigaje urukino rwa Nigeria niza yarabaye qualifié ni parcours nziza cyane bariko baragira bano bigeme warabonye ko kuva batsinze kiriya gitsindo kimwe abantu bose kabisa bakomye amashi bakomera intamba mu rugamba bati hari cyo bamaze kugaragaza bano bigeme baraja gukina umuntu abafise ko cizere ko batatumara amazi gutsinda RDC buriya nta muntu yari yavyizeye cyane cyane ko bagize ukugero rwa mbere bakagira ante bagatsindwa ibitsindo bibiri kuri kimwe ariko iyo force mentale yo kumva ko bitarahera niyo nakunze ku namba mu rugamba bamaze kubaka ico cizerere bamaze kumva ko bari mu bakomeye Alonso iyo bitanguye kuzaho na CAF iza ikagira nomination z'imigwi myiza ikomeye muri Afrika mukisanga muri 5-6 bangahe bakomeye FIFA yabwe bambe CAF yaba selectionné hari ico byubaka biba bitangwa kumva ngo muri Afrika nta muntu ari budukange ni ikintu gikomeye cyane rero mental ni ikintu gikomeye cyane mu mupira w'amaguru aho umuntu yubaka icizera kumva ati natwe turi mu bandi bakomeye ivyo rero biratuma bataje imbere ya Nigeria kuko azoba ari do or die kuko bari abakobwa kugenda gukina na Nigeria urwo rukino rwa mbere habarimwe mu mutwe ikintu kimwe igikombe c'isi twese turabizi mu buzima bw'umupira aho biri iyo wumvise igikombe c'isi Alonso umuntu wese aba yumva hari ikintu ategezwa gutanga 100%. Rero bageza hano basanta ko mu rukino rumwe basigaje match imwe kugira ngo bakatiyo tike ushobora kuza ubabwira ngo uri Nigeria oya murahangana gushika ku munota wanyu ushobora kubatsinda ni resultat mugabo ntabwo intamba mu rugamba ndazibona zizoje imbere ya Nigeria ngo zigire zijugumire zakuyemwo South Africa zakuyemwo Congo zakuyemwo za Ethiopia zakuyemwo abandi bakuyemwe n'Abaganda muri parcours ya South Africa ni Abaganda Ethiopia imbere ya Ethiopia gato yese nibukiye kibe mu karere bayi bakuyemo urumva ivyo byose rero ni ibintu bimaze kubaka ico cizere bamaze kumva nabo ko bakomeye noneho mu bukomezi babo basigaje intambwe imwe yonyene kugira ngo bashike mu gikombe c'isi barazi ko baramutse bagenda mu gikombe c'isi barazi ico bizobafasha barazi imiryango bazoba biyugururiye barazi ku isi yose izomurika abakobwa barundi kazi urumva ni etape y'ubuzima bwabo muri kariyere yabo bazi yuko iri mu bihe by'ukugera ahantu kabisa ishobora guhindura ibintu byinshi cyane ku buzima bwabo ico rero kirabamotiva ico cyose barazi ko n'abarundi bose bamaze kuba babishimiye babari inyuma n'ikintu kidasanzwe rero no kubasengera kugira ngo bagume bitanga kuri aba bana bakiri bato ariko kandi twishimiye kubona ko ivyo umupira w'amaguru wacu mu masektere menshi biriko bigenda bitera imbere biriko bigenda bitera imbere Yes, nuko rero nuko byifashe murumva yuko ntamba mu rugamba z'abigeme hasigaye no vuga match zibiri tuzokina n'igihugu kimwe Nigeria ariko kandi genekerezo rya 30 aba ntamba mu rugamba z'abigeme bakuze tuzokina n'igihugu ca Algeria mu nkino zibiri ugwibanze n'ubwo gusubiriza ni mu ntumbero kurondera itike y'igikombe ca Afrika kizobera muri Maroc ko biri kose ngira ngo mwumvisa yatari make mu ntamba mu rugamba